Ndabaramukije mwese, ndashima Imana ko tukiriho na bugingo n'ubu. Ndashima Imana ko tukiri bazima, ndashima Imana ko namwe mukiriho kandi ko mugikurikirana ubutumwa bwiza. None rero kuri uyu munsi reka tuganire, murabona ndi mu nzira ndiko ndataha, ngeze ni ku Mutanganoro munsi ya Université Lumière, niho ndiko ndaca. Tuganire ku kwizera. Birakwiye ko umukristo abaho yizera, agafite ukwizera gushingiwe kw'ijambo. Umuririmbyi wa kantike yaririmbye ngo ukwizera kwacu kurahamye pe, avuga ngo gushinzwe kw'ijambo ry'Imana, ntaco dutinya, ngo twabonye ubuhungiro muri Kristo. None rero kwari kwibukanya ko atahandi notre foi cyangwa kwizera k'umuntu gushinzwe kw'ijambo. Nico gituma ino munsi ukwiye kurya ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya ku murango no mw'ijoro. Wego mu mwanya urashobora kwanka, birashobora kwanka ku murango, mugabo on peut tout essayer. Vyanse ku murango ukarondera akanya mw'ijoro kugira ngo ushobore kugira ukwizera ushinze mw'ijambo. Ijambo naho hariho inzira zibiri zo kurironka, waryumvirije cyangwa wumvirije wagiye mu makoraniro y'abantu, aho ni par écoute, ariko kandi hariho na lecture kuryisomera wowe ubwawe, akaba ari ufata akanya ukigaburira ijambo ukarisoma muri Bible, cyangwa ukumviriza intahe z'abantu, ibishinga ntahe byiza ukavyumviriza. Ivyo rero biri mu bintu bishobora gukuza ukwizera kwawe, ugasanga urashobora kwizera. Hano teke ukwizera kurashobora no kuba ingabire, kuko Yesu yaravuze ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Kujya kwizera ni nk'uko ingabire ikabigabira umuntu akizera, agashobora kurandura cyangwa guproclama ijambo ku muntu agwaye, umuntu agacakira. La foi en Jésus Christ, ukwizera umuntu arakudevelopa muri izo nzira zibiri: kumviriza, kuja mu makoraniro umuntu akumva ijambo, cyangwa intahe, cyangwa kwicara umuntu agasoma. Yesu aba heza gire.